kuri imbonerakure mu ntara ya Kirundo Abera Hishakiye, umukuru w'umugambwe muri iyo ntara be n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kirundo. Abo rero nibo bamufashe bamutwara hirya gato barahondagura gushika Ferdinand Nyandwi arahasiga ubuzima. Mu nyuma baza kwadukana ayandi makuru avuga ngo baba bari bamusanganye ngo inkoho ngo anyegeje mu makara. Ico abarundi batamenye muri ibi bintu nuko iyicwa rya Ferdinand Kambayingwe riri mu murongo muremure w'abandi bantu benshi bakorana nawe nabo bari basangiye ivyumviro, bari bamaze igihe baza baranyuruzwa bakabugwa irengero ryabo. Akarorero k'abo bantu twatanze muri raporo twasohoye uno musi ni nk'inyuruzwa rya Pasitori Dominiko Nduwimana yafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi afatwa n'iperereza muri Nyakanga 2021. Inyuma yiwe haciye hafatwa uwundi mugenzi wiwe bakorana nawe afatirwa ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza, akaba ari uwitwa Eric Ntunzwenimana yari umukuru w'urwaruka rw'umugambwe CNL muri komine Gatara. Haciye ukwezi kumwe nukuva mu kwezi kw'icumi muri 2021 haciye hafatwa abandi bagabo 4 bari basanzwe bakorana na Bakambayingwe. Abo nabo ni uwitwa Gaspari Havyarimana yafatiwe hafi ya Kopeke ya Kayanza, n'abandi bagabo 3 bari baherutse gusohoka amabohero atandukanye. Abo nabo barimwo Revis Ndayisaba ava muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega, harimwo Thierry Ndihokubwayo ava muri komine Musongati mu ntara ya Rutana, be na Desire Maniragaba ava muri komine Busiga mu ntara ya Ngozi. Muti none bano bantu bose bari bahuriye kuki? Mu matohoza twakoze twasanze bose ari abanywanyi b'umugambwe CNL. Raporo twasohoye uno musi irerekana ingene amabi menshi muri aya tuvuze yakozwe n'iperereza ry'igisirikare rifatanije n'umugambwe CNDD-FDD kuva aho Reverien Ndikuriyo atanguriye kurongora uwo mugambwe. Nk'akarorero kerekana uko gufatana kw'iperereza n'umugambwe ni ingene nk'ifatwa rya Eric Ntunzwenimana mu Kayanza yahagaritswe n'abapolisi bacungera ikimodoka cyo kuzimya umuriro kijya bita kizimyamwoto, bakaca bamuhereza umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara Ferdinand Habimana. Uyu nawe amucisha ku ngoro y'umugambwe abona kumanukana i Bujumbura, aho amatohoza yacu yerekana ko yaciye amushira iperereza ry'igisirikare. Raporo twasohoye kandi yashimitse kwerekana ingene kuva Perezida Ndayishimiye yafashe ubutegetsi habandanya ibi bintu bikomeye byo kunyuruza abantu bakabugwa irengero n'ibi byo kubagandagura, kandi ababikora ntibigere bahanwa. Uko kudahana twagushimitse ko aha tukerekana nk'akarorero k'ibyabaye kuri Ferdinand Nyandwi Batazira Kambayingwe, aho umukenyezi wiwe yabishikirije umushikiranganje wa mbere Gervase Nderakobuca abivuga icese abantu bose bumva, ariko Nderakobuca mu kumwishura ntiyigera acishamwe ikintu c'amatohoza canke ibijanye n'ubutungane. Nyabona mubwira ko ari kuja kwabura amatari akaba ari wamusigurira ivyabaye, kandi kuva ico gihe gushika ubu abishe Kambayingwe ntibarahanwa. Akandi karorero ka nyuma twatanze ni ingene nk'abo bakozi bo mw'iperereza ry'igisirikare bagiye banyuruza abantu muri 2021, bose baciye bahabwa amabanga ahambaye, abandi nabo barungikwa muri Somalia mu bikorwa byo kugarukana amahoro, ibiboneka nko kubashimira ku mabi bari bakoze muri 2021.